yaga twubake, ikiganiro cy'ingo n'imiryango hamwe n'abitegurira kubaka, mugishyikirizwa na Glorious Kagayo. Amahoro banywanyi bayaga twubake, turizera ko aho mu ngi wanyu ari amahoro. Natwe hano muri kano kanya dusiye guteramana na wa mushinga ntahe Jean Pierre Rukundo ari Vancouver, nanje ndi hano Ottawa, niho turiko turaganirira. Nimwumva kumbure ijwi ritari parfait, muze kwihangana, ni kumburiza babiri ko birononekara gatoyi mu birera, ariko ndibaza ko muza kutwumva. Jean Pierre, mwiriwe neza mushinga nta? Mwiriwe madame. Yego nukuri, nizera ko wagize indwi nziza na madamu wawe n'ababana bawe beza, waranyeretse amafoto. Yego tumeze neza kabisa, n'amahoro. Imana ishimwe. Tugira tubandanye cya kiganiro cyacu kiriko kirafasha abubatse n'abatarubaka, kugira ngo bumve icyamwa kivuye mu mugabo n'umugore, iyo atari ibintu byateguwe, ingaruka bishobora gutera ku buzima bw'uwo muntu yavutse. Rero tumaze indwi zibiri tuganira, utubwira iby'amateka yawe. Hanyuma mu ndwi heze twahereje, nari ndakubaza akabazo, kuko icyo gihe wari uvuze ko wari uvuye kwa nyokorome kubera yagize accident, bakakujyana mu wundi muryango mu gisivile, wahora mu gisoda hugaye. Urumva ugiye ahandi hantu hashasha kandi hatandukanye cyane n'aho wahora. Umbwiye rero ko aho hantu nyene abantu bari batanguye kuza baragira utubazo. Waranambwiye ati ega hariho abaza barambwira ngo twese twumva bavuga ngo bagutoye mu iyarara, ukumva birakubabaje. Nanakoze rero mbere ko dusezerana, ntiko wambwiye ko mama wawe mu mamanza mwahura naho utagenda aho yubatse kumuramutsa, ko mwahura mwagumbirana, ukumva urukundo rwa nyina nawe akumva urukundo rw'umuhungu. Warambwiye ati kanukuri, naho nibaza ko tugira tubandanirize, naba nihenze. Oya, naho nyene kabisa. Aho mbega Jean Pierre afite imyaka ingahe? Aho Jean Pierre yari nko mu w'indwi cyangwa wa gatandatu, imyaka 13 n'ibiri. Ndibuka ko nari naduye mu wa kane, so bari batwari ego. Nimbere ko dusezerana, ndibuka ko nakubajije ko wambwiye amazina menshi. Wambwiye uti jewe mama Sinzara, yambwiye ko yanyise Florent. Hanyuma bagaca bashyira ko izina rya papa wiwe ari we sokuru, bakanyita ngo ndi umwana wa sokuru n'umukobwa wiwe, bikangumbura mu byimviro. Ariho washatse guhita. D'après les informations, nitwa nyene Florent, mugabo aho hari ibintu byahindutse ngiye kwa sokuru, kuko nari mfise ngo père inconnu. Ama sokuru nawe cyararanje ibintu avyaranje ko nyene. Yaranje ko ari we papa wawe. Nibaza ko rero n'izina Jean Pierre ryaciye riza, ko il fallait clarifier certaines choses, nkagira umupapa. Ukagira umupapa. Niho tiye witwa Jean Pierre n'izina rya sogokuru. Yego. Nawe monye muraryanka? Ndaryanka kuko itajanye n'ivyo mbona, n'ivyo mbonesha amaso, nuko ndavyibaza. C'est ça. Yego. Hanyuma nijya gupropose nzisabira, uramurahira ati jewe ntawe nzosaba nzimenya. Kuko nari namaze kwibigishira. Papa tubishyira umugabo Jean Pierre, watanguye kuba umugabo ukiri akana gato nkaho. Hanyuma rero urumva nasozera ikiganiro ndakubaza nti none muri ayo mazina yose wumva ibyo wemera? Bambwiye ati jewe ndi Rukundo Jean Pierre, ati kandi Rukundo nije naryitoreye,
ndaryoherewe cyane na Jean Pierre suko wambwiye ego cyane ego hanyuma rero mu mwaka w'indwi utugira tubandanye mbega wagize amashuri angana iki nimba jewe après ijya bahita gute imanite nagize imyaka 2 ya comptabilité muri ISCO naho nyene gira bakubise ku mutwe ego ya myaka none ubaye mu gisivile byagenze guteho nahabaye imyaka 2 mugabo nagiye ahantu habiri muri iyo myaka 2 aha kuko urumva hamwe ntibyakunze kubera wewe cyangwa ni oya kubera urumva umutekano muke mu mutima kubera n'amajambo umuntu aba yumva mu kibano ukumva umenga birakuruhishije ugaca uvuga uti afite niya instability ugaca uvuga uti eka je ndagiye ahandi ndahava nca ahandi hama aho handi naho byagenze neza nabayeho afite uburondero urukundo warondera urukundo iryo zina rukundo warondera umuntu abarondera urukundo aho yumva umuntu ashobora kuvuga ati ingomwa utekaniwe mu mutima se neme mpara abantu baza ngo nukurya no kwambara no ukumva ko uryamye uvyutse umumama waho akati bite Jean Pierre baraye neza apana nk'umuntu ubyutse ngo cyangwa ntacu zovamwo utuntu nk'utwo byari bigoye nagiye atari mama wawe yari yubatse ahandi byari byoroshye ugasanga uvuye mu ikambi aho tuvuge nk'ikambi nini urashaka kuyereramwo byitwa ko ataho waroye mugabo ugasanga ugiye muri quartier ugiye kuyerera wagaruka biragoye kandi birumvikana wamyehe kutavuze oro je nariyererera ahantu mu ikambi ntawe narinda kubwira ugasanga ndafise ikosa ndaritukiwe mugabo ugasanga nanje ndarifasha ukundi ahantu wapi haca nigiye umva harimo na instabilité na incomprehension kumenya yuko utamenya hanze nyene hameze mu majambo make urumva nawe waragorana utazi kuri kuragorana voilà très bien dit kuko uno munsi uri umupapa urazi umwana w'iyo myaka nawe urabona ati erega naragira amakosa no ko je ndibaza ko naje sinavyoroshe none wa mutama wo mu bitaro yaravuye mu bitaro hamurasubirayo urya aye yarakize kubera afite usanzwe waravunitse ugasanga urasubiye kuvunika uragateba gukira kubera wari usanganye ubumuga bifata umwanya munini gukira mu nyuma yarakize mbwa yamaze imyaka 2 muri iyo myaka 2 nabaye ahantu habiri hamushura subiriwe cyane turasubira mu ikambi amahoro akaba arabonetse ego ubusore bwawe none ubuyabaga bwawe ndabwumvise ubusore bwawe bwaranzwe n'iki Jean Pierre aha rero tuca tugenda ku gihande cy'uko hariho umwana twigana ndamubwira nti jiwe n'ukuri uko naramubwira amaganya yanje turazi ko je mama ntaza haba ntindazi igice mbwa sindinjira mu nzi wiwe hanyuma ndagenda ndamubwira nti je iyi vacances nzojayo kugeza mu myaka ingaho utari bwinjire mu nzi yawe aho nageze mu windwi twari muri vacances yo mu yigenda mu 8 utarigera winjira mu nzu ya mama yakubyaye sinari bwajeyo hanyuma ndamubwira nti rero jewe vraiment nzojayo hama na wa mutama ndamubwira nti je numva nshaka kuja kumenya mama haba hanyuma acarampuruhusha nibaza ko baba babivuganye ukundi kuntu kuko nibaza ko nubwo wumva tutari en contact cyane nibaza ko yabafite information kurumva ndanakomeretse yacamanuka c'est-à-dire ko habaye ikintu ari gucamanuka hama uwo muntu turi muri vacances anyandikira ikete ambaza ingene byagenze uwo mugenzi
hama amakete hajya kuri kamo abantu bavuye ruguru barayaterera bari mu muduga hama abantu bakayatora hama bayitoye baramenya ati nibyo kwa muhungu wa nibira baca bararimuha nawe cararitabura asoma asa uwo mugenzi yambajije kwa mama we byagenze gute hama carabona ko byari ibintu biri planifié acabona petite ko bimbabaza acarampamagara we wumva yamvugisha yijyamiye bitanda ciwe ntiyabuja arambwira ngo icara aranambwira ngo haguruka arampa hage vraiment ndabona ko yabayitushe arambaza ngo birakubabaza ntibirambabaza nyene none je ko mbayeho n'igipoto kitamenya n'uwagishinze ahantu urumva byambabaza franchement j'essaie de me contenir uko nshoboye hama carambwira ati vraiment azi umwana je ne me plains pas ufise numeze neza mugabo ndumva ko hari ibibazo ati rero ufise ibibazo uzohora umbaza niho rero namubwira nti je ndakeneye kumenya papa acambwa ati jambo ndashaka tugire kontra kandi ndayikwemereye wewe je nta information mfise kiretse tuzibajije mama wawe nino nditwomubaza ngoya ngo reka ndakwereke ngo je sinshaka yuko murondera ubu uye uko buhava bakuntwara yaragukunda kwera arambwira ati niwaheza premiere cyangwa kaminuza uzusubirize tubiyage tumurondera ati mugabo uzobukuze nawe uzobukije ndasubira ndikaruma uva ko ntari ngoye gukaruma cyane hanyuma nti sawa ariko ntizo turengaho ngo ya vraiment sawa hama muganja ntangura kuja kwa mama muri vacances hama umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri akakwakira neza ego vraiment hama no ntabwo ari umuntu ntabwo avuga nabi n'umuntu wanashaka kumwitwengera yiririmbira ukabona abo muvukana nkabona abo tuvukana je nabanzi ko tuvukana bobo nta histoire nimwe wari umushyitsi kuri bo nabandi umushitsi cyangwa baba bari barababwiye je ne sais pas ibyo ntitwigeze tubivugana nuno munsi barabizi turavukana nta bindi uwo mupapa nawe wundi yakubona gute nukuri nta wigeze nturubika mugari igeze kumbaza ubu niho ndabisubiramo nkavuga ntiwe yarazi cyambajije yarambajije kuri aje nakina umupira ari maze kuja mu ntara nyinshi arambaza ngo nturaja mu ntara zo muri sud ntoya ntinagiye mu ntara zo muri nord ngo zamatana za bururi nturajayo mugabo yarazi cyabajije cyari kari wabo wa mama oya iwabo umupapa wanje mugabo urumva yari mugabo yambajije ati aha nturahaja ntekaye umva umaze kuba ati nibi yarashatse kubatsa ubu nyene wakuze ukabimenya rero ikintu cabaye rero muri iyo umva ndinje muri adolescence ibintu by'umupira bibaye byinshi wanashaka ugasanga ndiko ndabyishiramo bon kwikina umupira mugabo amahera nkabandanya fotora mariage ndakana gato kandi nkaronka ibiraka kubera peut-être sympathie y'ubuto ikibazo cy'amahera nubwo ntaba ndi umwana afise amahera menshi kuba ufise 500 wabura umutunzi ku myaka yanje ibyo rero bigatuma nigurira impuzu nshaka nkambara neza ku buryo novuga nti naboneka neza nk'umusore nyene mugabo ikintu abantu batamenye je nari umuntu atinya abakobwa nubwo undavye wabona ko nshobora kuba nobajamo kuko nakina umupira narafotora nari umuntu aja hanze abo ari mu bintu mugabo nubwo nogira umugenzi w'umukobwa asha sinatera intambwe nimwe
kuko navuga nti nk'ubu nuja muri ibi bintu nanje nkavyara byogenda gute nivyo vyakujemwo kubera kahise kawe ku buryo n'abafise abakopine wasanga ndiko ndabwira nti mwe muriko murihenda nta nakimwe muriko murashikako niko mutazorongorana ngo pete tuzorongorana ni percentage ni ntonya nta bindi atari ibyo muriko murajamo mugabo ukukura ukagira abagenzi hari abakobwa hari abahungu mugabo ukumva ko uri limite kuko hari ahantu udashika kandi nje nifuza nti uwo twokundana twomarana umwanya munini azoba ari uwo nyene je navuga nti uwo tuzokundana azoba ari uwo nyene ntiwari bwakunde Jean warababona gusa ariko wawe ntiwari bwamubona oya mu vyiyumviro vyanje navuga nti nta kamaro ko nza kwirukanga kuko ntukubona abagenzi bawe bariko barabigira nkuko abo twaba turi kumwe imyaka yacu barabona ko bari active vraiment mugabo je nanje nkaba active tujanye n'abagenzi mugabo nkagira limite hariho n'uhora abwira umugore wanje ubwo rugabo rwawe ngo je sinandi ko azonarongora ngo twe twariruka ngo kikaduherekeza gusa aho n'amanota meza bariko araguha ku mugore wawe mugabo urumva nuko byari bimeze hama rero ndakura muri iyo periode ya adolescence naho naja kuraba mama nkatangura kugira imigenderanire nabo tuvukana twarashobora guhurira i Bujumbura je n'abanzi ko tuvukana ico ntabanzi neza nuko sinabanzi ko bo babizi kandi mama wawe muri ico gihe nk'umu adolescent ntiwigeze umubaza none papa ninde oya sinigeze ndamubaza parce que hari imyaka nagiye muri internat kandi tari mike umva wamara y'umwanya munini ukaza ukamara 2 semaines muhira ugaca usubira muri internat ugasanga nk'umwaka uraheze ntamubonye n'ukurikira uraheze rero ugasanga imyaka iragenda turamaze nka 2 ans 3 ans tutabonanye kubera nubwo hoba imanza hagati mu mashuri je ndi kure n'ibintu vyabo ugasanga nibereye ku ishuri ndasuye ku ishuri mugabo hari urubanza ruhuza bose twarabonana mugabo ntabwo twicara ngo dutere inkuru oya bra bo tumaze gukura niho umuntu atangura no gukomprena ibintu hama rero ndagira amashuri nyene ndatinda ndayamara ndagenda no muri kaminuza aho bombwiye wagize comptabilité de 2 ans aho rero niho navuga nti jewe ninaheza nzoja ku kazi mpejeje akazi nzoca ndongora none abana banje nzobabwira iki nzobabwira ni papa n'uyu kandi ari tonto ndumva umenga hariho ntibikunda niho rero navyenda kwa wa mutonto ndamubwira nti je rero ndabwiye nti rero nironderera amafaranga gusa ibintu byo kurongora ntimuze mu bindondere ko ntimundazi ko barundi mukunda kuvuga ngo none ni ryari nti jewe ntibizobaho kuko simbona ibyo nzobwira abana banje arakanguka urabona iyo wareze umwana ushaka ko avamwo urugo arakanguka arambwira ngo none nibyo nti none mbeshe nk'uko mwambeshe ntega ntimwaragiye kuri meme page mwese urumva nari maze gukura kandi naramubwira ku buryo mwese mwaranshize ahantu vraiment nta kamaro ko nanje mbandanya mbesha kuko icyo ni ikintu vraiment je ntatahura umuntu abesha nara nk'abana bavuga ngo umwana ngo mama ngo umwana acaye agaca mwereka ukuboko hariho izindi mwaye zo kubwira umwana ntumubwire byose muga kumubesha vraiment ni culture je ntemera na gato
hama acara kanguka acarambwira ati reka rero tugende muri bya bindi nambwe nturampaye uruhusha wego vrama niho rero naca nandikira ikete mama kandi navuga nti kubera iki nemera bimwe bambarira gusa na constate ko byamfashije mwana agomba rero nambwe nti reka rero mbaze neza nyene byo rero namwandikira ikete hama akambwira ati uzoduke acara ampare indikasiyo zose ca ntangura rero aventure yo kumurondera Jean Pierre iminota iraheze reka rero tuzobandanya ikiganiro tuvuga izo aventure z'ingene warondeye papa wawe ndiko ndaraba ibintu byose twavuze urazi ko tugitangura yagutubakira ino munsi nayo nafate ukubaza nti nibiki byaranze adolescence yawe kandi wavuze mu mashure wavuze bishyashya nakubaje urambwira ko wasubiye kwa wa mu oncle hanyuma ugatangura kumva ko utegerezwa gutangura kuramutsa mama wawe kandi kwa mama warafiteyo nakubajije ntiwisanze gute hariya ko ata kibazo yaguteye mugabo nta byago biri byinjira cyane mwaganiriye nakubajije n'uriya mupapa ariwe mugabo wiwe hanyuma urambwiye rero ko mu myaka wari ugeze muri kurakura wari watanguye no guhura n'abagenzi kubera umupira wakina abandi ukabona ingene biyavansira mu kugendana n'abakobwa ariko wewe kubera ibyagushitse ko mu buzima utari umeze nk'abo bahungu bagenzi bawe wari ufite akarimbi wari ufite ibikugera ariko ugatangura kwiyumvira ati jewe uwo tuzokundana n'uwo nyine azombera umugore sibyo none yego niko aho hose yego cyane aho hose rero nibaza ko imiryango yariko iratwumviriza umwe wese yagiye arumva ibyiwe zaho yatiye byiza cyangwa amakosa yagiye aragira kuko uno munsi icyo turi hariho kahise twabayemo katewe n'aho tuvuka ndazi hariho amakosa natwe ubwacu tuba twarakoze ariko umuntu akumva ati iyaba ntagize biriya iyaba data na mama bari bameze kuriya kumbure ntiba bimeze uko rero nibaza ko abantu bose bariko bariga bariko barakumviriza tugira dusezere abanywanyi tuvuga ngo mu ndwi iza bazokumviriza rero iyo aventure watanguye kurondera papa wawe suko none ego hari akantu ka nyuma wovuga ati reka ntukupe mikro ntarakavuga hanyuma duce tubasezera oya urumva nitwasubira zobananiriza ko kuko ubuzima bwanje n'urutonde kandi nasanze evenema imwe yose yazanana n'igihe cyayo ndeka nsubire kukubaza ubu by'ukuri uranezerewe mu rugo rwawe na madamu urumva ko waruhutse imibabaro watiyemwo ufite umugore abikuruhura Jefferson umugore abitahura kuko n'imbere yuko tugira mariage ngira tuzobishikako nabanje kubimubwira byose kandi yabyemeye azi ibyo yemeye hanyuma abana banje ndabaha indero wanashaka turavugana cyane kuko hariho ya esprit kutabesha ibintu ubona ko n'abana warababwiye kahise kawe rero majambo make narabibabwiye kuko babona inshuti nyinshi ubuye zimwe zo kukote hariya izindi hariya nta kuntu byari kugenda ngo sindabibabarire ego nibyo mu ndwiza rero tuzoganira ikintu nyamukuru n'ingene wamenye papa wawe tuzaba twinjizamwo rero nabo muvukana warambwiye ko bariho bagiye mu bihugu ibyo byose urumva turi mu kubisikako imana iguhezagire Jean Pierre murakoze cyane nagomba mbwire abanywanyi bayaga kubake yuko hari umuntu yicuza ati naragiriwe nabi cyane sinatanga imbabazi kuko gushika n'uno munsi ingorane ziri mu miryango nuko abantu bashaka kuguma mu bikomere mu gifaransa bavuga ngo tourner la page
ariko nagira mvuge ngo ibikomere binini binini nk'ibyo ni Imana izutura, ni Imana ishobora gufasha umuntu agakira ibikomere. Nashaka ndababwire ngo ijambo ry'Imana niryo ritubwira, hari ijambo rivuga ngo ntugume wiyumvira, ngo ntugume wiyumvira ku bya kera, ngo ariko wiyumvire ibishasha Imana iriko irakora mu buzima bwawe. By'ukuri Imana irakora ibishasha mu buzima bwacu, tugatangura bishasha. Rero nashaka mbwire abanywanyi ko kino kiganiro gishimikiye cyane cyane cyubakiye ku Mana. Ndanezerewe ko na Jean Pierre yavuze ati abantu nabo baraguhemukiye baragutaye. Imana imbere y'Imana nta accident iriho, Imana igufitiye umugambi. Ntiwavutse ku gihamana, Imana yo yari ibizi ko nahata abavyeyi Imana irakwitorera. Rero kumva bicuza mujye mufata akanya ko kubwira Imana ati Mana mbabarira cyane kuri ubuzima nagendeyemo bwo kuba kure yawe, nabaye kure yawe, nagiye mu makosa kubera ntubatse ijambo ryawe. N'umunsi ndashaka guhinduka umuvyeyi mwiza, cyangwa ndashaka kugaruka mbe umugabo mwiza, umugore mwiza, n'umuvyeyi mwiza ku bana. Rero tuzogira isengesho inyuma y'ikiganiro ya Jean Pierre yo gufasha kugira ngo bihinduke bibe bishasha mu buzima bwacu. Urakoze cyane, naho mu ndwiza, murakoze mwese. Murakoze namwe. Cari ikiganiro yagatwubake. Nimba hari ivyiyumviro ushaka kuduterera canke ushaka kutubaza ibibazo, twandikire kuri email ingo-n'imiryango@gmail.com. Naho utaha. Yagatwubake, ikiganiro cy'ingo n'imiryango hamwe n'abitegurira kubaka, mugishikirizwa na Glorious Kagayo.